Ako n'akanyamuneza karangwa kuri Nyabagere Conference ayishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Kaze Microfinance SA rikorera muri zone ya Kamenge hagati y'ibaba rya 6 n'irindwi ryariramutse ritanguza icese ibikorwa vyaryo ku Civugo abarundi twese hamwe twijukire gukorana n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yo nkingi y'iterambere rirama. Mwijambo ryiwe Viateur Niko Bamye arongoye urwego nshingwa ntwaro mw'iryo shirahamwe aratubwira uko iryo shirahamwe ryubatse abo bakorana n'ihangiro nyamukuru yayo. Kaze Microfinance SA rero ni ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana aho abanyamitahe ahakuru bakuru arugwaruka kuko ibice 98 kwijana bafise imyaka iri munsi ya 35. Ibijanye no kubika no kubikura ni ibikorwa vya buri munsi kuri twebwe, ari naco catumye tubona ko twoshira ingufu hamwe tugateranya iyi mitahe dusanzwe dukoresha twoshobora kubaka ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana mu ntumbero yo gushobora guhanahana ingurane kugira dushobore kurangura imigambi yisununuye kandi tunatsimbataze ivyo bikorwa dukorana n'abafatanyabikorwa bacu aribo les établissements de paiement mu gikorwa cyo kubandanya tubikira abantu tunababikurira neza kubera atakibazo cy'umutahe tuzoba dufise maze imigenderanire isagarare twuzuzanye kandi natwe dusahirize mu guhimiriza abarundi bose muri rusangi kwijukira kuziganya no kuguranana biciye mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yemewe yo nkingi mw'iterambere rirama. Nayo Devote Ndayongeje umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe aratubwira uturusho dutandukanye ritanga mu koroheza mwene gihugu kwiteza imbere hamwe n'imwe mu migambi ya kazoza ka kure ndetse n'aka hafi. Hari Credit Express à la minute ariko kadeni kihuta cyane n'uguruje konti agenda ronse. Nta bintu byinshi bisabwa kuri iyo Credit Express, dusaba ko umuntu gusa aba afise ikintu gisumvye agaciro amafaranga aje kudusaba. Ntibisaba ko aba afise amatongo n'ibindi, n'amasafuriya turayatora, n'amamatera turayatora, hariho ababibonye ariko abanyagihugu barabishima kubera si benshi bafise ingwate zo kugwatiriza. Amatongo mu Burundi arazimvye, hari ubukene mu Burundi mwese murabizi. Ni naco gituma twebwe dushima yuko n'uwo muntu muto muto ashikirwa n'iterambere mu kumuha n'ibihumbi 100. Bamwe bahora babamena amaso babaha ku 10 kwijana kugira muronke udufaranga mukoresha ku munsi. Twebwe akanyungu kacu ntikavuna. Karibu cyane tuzosuburire ku biro tubivugane, ndazi ko atawuzogaye. Hagati aho hari nduza mu iterambere, sinduza yayindi yamara abanyagihugu mutwumve neza, ni nduza mu iterambere ku bantu bato bato nyene babandi bato bato bamwe badandaza udutomati badashoboye kuronka amikoro yo kugira tuze kubaha ingurane twitwaje ingwati zabo. Turababwira ko baje hamwe kugira ngo natwe bitworohere kuzobishuza kuko ari umwe ntitwoshobora kubagera. Nabo bose baratumiriwe kuza gushika aho hantu tugakorana, nubwo hari ivyo bisaba nabo kugira ngo turonke izo ngwati. Turabasaba ko dukorana n'amezi 3, turabarungikira abantu kuri terrain babashikako imisi yose naho kiba 1000 bakakiziganya. Mu mezi 3 tukaraba amafaranga yabo bamaze kuziganya hama tugatangura gukorana. Hakaba n'uturusho kubahembwa ku kwezi.
Twamenyesha kandi ko ivyo birori vyari vyatewe iteka n'abanyacubiro batandukanye nk'uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura ndetse n'uwurongoye igisata c'ama Microfinance mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB Nyobewe umunsi Alphonse, aho yateye intege abanyamitahe bagize iryo shirahamwe agatera akamo yandi mashirahamwe akwije ibisabwa n'amategeko gukorana n'ibanki nkuru y'igihugu ndetse bagakurikiza amategeko mu korohereza abanywanyi bayo. Kw'izina ry'umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'igihugu atashoboye kwitaba bino bikorwa, jewe nashoboye gushika aho hantu, nabonye ko ari ahantu y'iteka. Mu bibazo nagiye mbaza sekirite, ndaraba hirya no hino, kuko no mu bituma bemera ishirahamwe ko rikora ku mugaragaro hariho kuraba yuko umutekano warya amahera y'abene igihugu bazana harya ubukwiriye. Je nane naganda batera intege, ndabashimire kubona benshi batabazi mugo je ndabazi, nkora ndababona mugo sinenzi ko mukomeye gutya. Aho nagendera nkabona mu mabiro ndiko ndacamwo intebe zihari, ivyuma mukoresha, navuze nti abantu mu mwanya muto ikavuga ngo n'abashomeri aya mahera bayakuye heye. Tonaka dutera akamo n'andi mashirahamwe yemerewe gukora gukora n'Ibanki Nkuru y'Igihugu hamwe no gufasha gushika kuri ya mbona kazoza igihugu cacu cihaye yo mwaka 2040 n'2060, twongera duhimiriza nayo mashirahamwe yose ngo abandanye arangura ibikorwa vyayo yisunga amategeko. Twasavye rero ko bandanye uko mwatanguye mutera imbere nk'umuzinga, umurindi muri ko je nabonye ko ari mwiza, mubandanye mutera imbere nk'umuzinga, mutera muja imbere, tugira amahoro n'iterambere mu gihugu cacu. Murakoze. Twarangiza tubamenyesha ko iryo shirahamwe rigizwe hanini n'ugwaruka ruri munsi y'imyaka 35 rurikiye mu gisata cyo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone abo twita aba super agent n'aba agent mu rurimi rw'igifaransa.